Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi araganutse ava mu rugendo rwari rwamushikanye mu gihugu ca Angola i Luanda, aho yari agiye kwitaba inama y'inyabune igizwe n'umuryango w'ibihugu vya Afrika mu buseruko EAC, umuryango w'ubutunzi ugizwe n'ibihugu vya Afrika yo hagati CEEAC, umuryango w'ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini CIRGL, be n'umuryango w'ibihugu vyo mu bumanuko bwa Afrika yitaye iterambere SADC. Iyo nama ikaba yaritunganijwe n'ishirahamwe rigize ubumwe bwa Afrika. Iyo nama ikaba yari ifise intumbero yo kurabira hamwe ingene iyo miryango yose yoshira hamwe inguvu kugira ngo ibikorwa isanzwe ikora mu gusahiriza igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kugira ngo basimbataze amahoro n'umutekano ishobore gukorerwa mu runani, na burya iyo miryango yose ifise intumbero imwe yo gushigikira ico gihugu kibanyi kugira ngo gisimbataze amahoro n'umutekano. Kari n'akaryo keza ko kurabira hamwe intambwe bigezeko mu gutsimbataza amahoro n'umutekano no gushira hamwe uburyo iyo miryango yozirahura kugira ngo ishobore gushira inguvu hamwe kugira ngo bashobore no gushikira iyo ntumbero yuko amahoro n'umutekano bisimbatara mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, na cane cane yuko ico gihugu cimirije amatora mu mpera z'uno mwaka. Mu vyayazwe abakuru b'ibihugu basanzwe barongoye iyo miryango bagarutse ku ruhara ntangere rw'amasezerano y'amahoro n'umutekano yo mu shirahamwe y'ubumwe bwa Afrika, accord cadre pour la paix, la sécurité, niko twita mu gifaransa, pour la région et l'est de la RDC. Amasezerano nayo akaba asanzwe arongowe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kirumara kugira ngo dushobore gushika kwihangiro ryo gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu kibanye. Muri iyo nama kandi igihugu c'u Burundi casuye kandi gutegwa iteka aho abakuru b'ibihugu bemeje yuko inama izokurikira y'iryo nyabune igizwe n'iyo miryango uko ari ine izoshobora kubera mu gihugu c'u Burundi ku matariki azomenyekana hageze. Muri iyo nama abakuru b'ibihugu bashimye kandi intererano n'ibikorwa vyinshi birangurwa na nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba ari wasanzwe arongoye n'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, aho abandanya ashira inguvu nyinshi cane kugira ngo akarere ka Afrika y'ubuseruko gashigikire koko igihugu kibanyi biciye mu nteko zivuye mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko kugira ngo zishobore gushigikira igihugu kibanyi kugarukana amahoro n'umutekano. Son Excellence Evariste Ndayishimiye revient d'un voyage qui l'avait mené vers la République d'Angola, où il était parti prendre part au sommet quadripartite réunissant la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, la communauté internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, ainsi que la communauté de l'Afrique australe pour le développement, SADC, qui était organisé sous les auspices de l'Union africaine. Ce sommet avait pour objectif d'envisager et d'explorer les voies de coordonner et d'harmoniser les efforts et les initiatives de toutes ces communautés en vue de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC, afin de mettre en place un cadre conjoint de toutes ces communautés pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des décisions prises à différents échelons. Au cours de ce sommet, le chef de l'État, qui est également président de la communauté est-africaine, est revenu sur le besoin et l'urgence d'appuyer le processus DDR du mouvement M23
pour un désarmement, une démobilisation et réinsertion effective de ce mouvement, d'autant plus que le pays frère et voisin de la République démocratique du Congo s'apprête aux élections qui sont prévues à la fin de cette année 2023. Le chef de l'État a également insisté sur le fait que ce cadre conjoint de coordination et d'harmonisation des initiatives régionales ne soit pas un doublon ou une autre plateforme mise en place pour assurer les actions de soutien au retour de la paix et de la sécurité, mais une plateforme pour appuyer les initiatives qui sont déjà mises en œuvre, d'autant plus que toutes ces communautés ont un seul objectif, un objectif commun, ce qui offre une occasion de joindre les efforts et d'accélérer les chances d'atteindre les résultats dans de brefs délais et en toute réussite. Le sommet a également salué les efforts de son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, mais également en sa qualité de président de la communauté de l'Afrique de l'Est et également président de l'accord cadre paix et sécurité et la coopération pour la région et l'Est de la RDC, afin de stabiliser, afin d'appuyer et de soutenir le pays voisin dans le processus de restauration de paix et de sécurité à travers le processus de Nairobi, mais également le processus de Luanda qui sont aujourd'hui harmonisés. Ce sommet a également offert l'opportunité d'évaluer le pas franchi dans le processus de retour de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC, mais également d'identifier les défis afin de prendre des décisions sur d'autres actions plus conséquentes afin d'atteindre l'objectif voulu. Le sommet a encore une fois honoré la République du Burundi en adoptant, en prenant la décision que le prochain sommet quadripartite qui réunit la SADC, la communauté de l'Afrique de l'Est, la CEAC et la CIRGL aura lieu à Bujumbura, au Burundi, à une date qui sera communiquée au moment opportun.